Bamwe bati ni Pascal Nyabenda, abandi bati ni Colonel Aroni Ndayishimiye. Uyu akaba ari umwe mu bahejeje kwinjizwa ibohero rikuru rya Rumonge mu mwanya muto uheze. Bikaba vyabaye ku isasita aho ibohero rya Rumonge Kwibohero rya Rumonge umutekano waho wari wongerejwe cyane ku rwego rudasanzwe. Uyu yinjijwemwo akaba nawe n'ubundi yagiye acunzwe bidasanzwe. Ese ninde? Ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibigezwe ko biriko biravugwa muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka ku makuru arabana n'igisata c'ubutungane ndetse na politike ariko afise ahurira n'igisata c'umutekano. Bati ninde ahejeje kwinjizwa ibohero rikuru rya Rumonge? N'umutegetsi yaracungerewe cyane gushika naho ibarabara rija ku ibohero rikuru rya Rumonge naryo umutekano wari wongerejwe. Bamwe mu masoko yacu tumenyeshe ko ari Colonel Aroni Ndayishimiye, mu gihe abandi bavuga ko ari Pascal Nyabenda. Uyu Colonel Aroni Ndayishimiye n'ubundi mu minsi iheze yarakoze vyinshi bitamenyerewe cyane mu gisoda cy'u Burundi, ndetse akaba yaranakuwe muri Kongo kubera kutubaha amategeko y'abamutwara mu gisoda. Uyu nta n'indwi zibiri Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye yari bwamare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Akaba yararongoye batayo y'icenda ya Tafoke iherutse kurungikwa muri Nord Kivu kugwana na M23. Ni mu gihe aba basirikare ba batayo y'icenda n'ubundi bishwe ari benshi mu ntambara agira ahuza M23 n'igisirikare ca Kongo ariko kirimwo ic'abarundi. Gusa iyi batayo yari batayo idasanzwe kuko bari babanje guhabwa imyimenyerezo idasanzwe mu cankuzo. Aroni Ndayishimiye ngo yari yahawe kubarongora kubera yoba azwi nk'intwazangabo irinda cane. Ngo rero siwe yabonye arashitse ku rubuga rw'intambara atangura gutegura ibitero atabigiye inama n'utwara ingabo z'u Burundi ziri ngaho muri Nord Kivu ariwe Colonel Pontier Hakizimana batazira Mingi. Aroni Ndayishimiye yararonse itegeko rya Mingi rimubwira guhagarika ibitero byari vyateguwe muri no minsi. Aroni ararahira kumva. Intambara ikaba yarabaye mu bice vy'ahitwa Kibumba, ivugwa ko yahitanye bamwe mu basirikare b'u Burundi kuko mu bari muri iyo batayo y'icenda. Makuru dukura ku rubuga rw'intambara avuga yuko abasoda 12 aribo bashobora kuba baraguye muri iyo ntambara, mu gihe abandi 8 bafashwe mpiri na M23. Kugeza ubu Aroni Ndayishimiye ariko arisigura cyane muri Etat Major. Aha rero akaba ariho havuye yangingo yo kumwaka uburongozi bwa batayo y'icenda ya Tafoko. Intwazangabo mu biro bikuru vy'igisirikare ikaba yaravuze ati Aroni arashobora kuba afise ingwara yo mu mutwe itazwi, ngaho kumuha amabanga yo kurongora abasirikare bari bakwiriye nyabona kubanza kumuvuza. Bikaba bivugwa rero ko mu mwanya muto yuheze n'ubu ari we ahejeje kwinjizwa ibohero rikuru rya Rumonge atari Pascal Nyabenda nk'uko benshi bari batanguye kubihanahana ku mbuga zitandukanye, cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, bavuga ko n'ubundi vyamushikiye mu minsi iheze bitari kumugwa amahoro. Uyo ni Pascal Nyabenda n'ubundi bavugaga. Colonel Aroni Ndayishimiye n'ubundi yaragiye yaravugwa no mu mabi menshi agiye atandukanye. Bamwe bati uzokore ibindi vyaha byose ariko uzosibe icaco kumena amaraso. Binavuga yuko ari we yoba yarigandaguriye umukenyezi wiwe. Ivyo bikaba vyarabaye hakaba hari ku mugoroba w'igenekerezo ya 23 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 muri quartier Mirango ya zone Kamenge, aho haturitse grenade mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aroni Ndayishimiye. Iyo grenade yarakomerekeje bikomeye umukenyezi wiwe yitwa Diane Ndayiragije be n'umuyaya wiwe yitwa Cecile. Nyuma y'akanya gato baraheza bacikanira ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Imbere gato y'isaha 9 z'umurango niho kuri iyo genekerezo ya 23 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021 n'ubundi niho umupfasoni Diane Ndayiragije yaronke telefone y'umugabo wiwe amumenyesha ko amurungikiye imodoka imutahana imukuye aho yakorera muri Centre de Santé Muyangi yo muri commune Bubanza. Diane Ndayiragije akivyumva umutima waramusimvye kubera umugabo atarasanzwe amutora ku kazi, kandi yari asanzwe yikeka ko ashobora kumugirira nabi.
Bamwe mu bakozi n'ubundi bari basanzwe bakorana n'umukenyezi wiwe batangaje ko Diane Ndayiragije yaciye asaba amahera ku kazi yo kuriha ipikipiki imukurayo. Nyuma rero ngo niho ya modoka yashika. Abasirikare barungitswe na Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye baramurondera baramubura, batangura kwinjira mu vyumba vyose barabura. Imodoka bivugwa ko yagumye imurindiriye gushika burira. Hafi isaha 12 z'umugoroba niho Diane Ndayiragije yashika ku rugo iwe mu Mirango, aho hari utwo yari yaciyemwo. Ageze muhira asangaho umugabo niho yamubwira ko yipfuza ko amucumbira umutsima w'ingano. Diane nibwo yaciye asaba umukozi yitwa Cecile ko yomushirira amazi ku ziko. Uwo mugoroba ngo hari umushitsi w'umukenyezi yabagendeye. Aroni Ndayishimiye yaba ari we amuherekeza. Diane aja mu gikoni, abana nabo baca basanga nyina mu gikoni. Aroni Ndayishimiye avuye guherekeza wa mushitsi yashitse akankamira abana ngo nibave mu gikoni, abaza impamvu bataraja koga nk'uko vyatangajwe n'abegereye umuryango. Agakobwa gakuru ngo nibwo kabaza se ko watubwiye ko tuzohora twoga imbere yo gufungura, none harageze gufungura. Ka kana gaca kaja mu bwogero, uduhungu tubiri dutoya tuja mu nzu. Ako kanya Aroni Ndayishimiye nawe ava aho mu gikoni atera aja hari icumba ciwe. Bivugwa ko kuva aho mu gikoni uja mu cumba ciwe yaca ahantu hari agakoridori. Akihavuye niho grenade yaca iturika ikomeretsa Cecile mu maso, Diane nawe mu mugongo. Abakomeretse bajanywe ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge ari naho bacikaniye. Ni mugabe begereye umuryango bavuga ko imbere yo gucikana Diane Ndayiragije yamagaye incuro 4 umugabo amubwira ati Aroni, ivyo nkoreye Imana izobikwishure. Abegereye umuryango wa Aroni bavuga ko haraciye igihe umugabo abwiye umugore we ko atamwaka azomara, ariko ngo vyari bigoye kwibaza ko yobivuga koko ategura kubikora kubera butari ubwa mbere bishika. Kuko mu mwaka w'ibihumbi 2016 umwe mu baryango ba Aroni yari yamenyesheje ko uwo mugabo ategura kugandagura umukenyezi wiwe, ariko vyarahavuye biracureha. Aroni aranasaba imbabazi mu muryango, aravuga ko yari amajambo y'ishavu gusa. Iminsi ibiri imbere yo kugandagurwa, Diane Ndayiragije yiriwe ku isengero aho yasengera muri Eglise Adventiste, agenda ata telefone atwaye, yiha gusenga umunsi wose. Bamwe mu bamwegereye yarababwiye ko yumva adafise amahoro, yipfuza kwegereza Imana akanasengera urugo rwiwe. Abamuzi bavuga ko Diane Ndayiragije yari umukenyezi aciye bugufi cane kandi w'umusenzi, ngo yari afise amakuru menshi y'amabi umugabo atumwa gukora. Kanya kose yama ariko arasengera umugabo ngo ave mu bwicanyi yama ariko aravugwamwo. Aroni we ngo yoba yarababazwa n'ayo masengesho y'umukenyezi wiwe, ngo kandi bari bafise n'ibindi bapfa biva ku nyifato zitabereye z'umugabo, nk'uko abegereye umuryango bagiye barabitangaza. Diane Ndayiragije acitaba Imana, igipolisi caratanguye amatohoza mu mwaka wa mbere. Harahagaritswe ababanyi baba inyuma ya Aroni Ndayishimiye, ariko igipolisi kigarutse kubiraba neza bukeye casanze bitoshoboka ko grenade iterwa ivuye inyuma hanyuma ngo igwe imbere y'igikoni nk'uko vyagenze. Ababanyi baciye barekurwa. Ahandi grenade yoshobora kuva hari ku ruhande rw'imbere y'inzu, aho naho hari kure y'igikoni kandi haguma igifyo c'abasirikare bacunga Aroni Ndayishimiye. Aho hantu rero igipolisi casanze bitoshoboka na gatoya ko hari umuntu yohaterera grenade, abahacunze ntibamubone. Igipolisi carasavye ko abasirikare bose bari ngaho bahagarikwa, ariko Aroni Ndayishimiye we yaravyanse. Ngasigaye grenade yoshobora kuzanana ni muri koridori ijana mu cumba kwa Aroni Ndayishimiye. Aho nawe ho uwariyo yari umwe rudende, ari we Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye. Igipolisi nta numwe rero cabaye kigikurikirana, igihe kikaba giheze n'ubundi atamatohoza akozwe. Ntawe ushobora kudondora amabiri Liyetona Koloneli Aroni Ndayishimiye amaze kuvugwamwo, cane cane mu gihe yari arongoye batayo y'amajana 212 yakorera mu Rukoko. Mu kiringo ciwe haravuga ihohoterwa rikomeye ry'abanyagihugu. Abakenyezi ngo barahagarika bagakubitwa biteye isoni, igandagurwa ry'abantu, ihohoterwa ry'abanywanyi ba seneri
kuko harimo n'abibuka cyane Eringo Mirakiza umukuru w'umugambwe SNL muri komine Mutimbuzi yahagaritswe n'abasirikare bari mu modoka ya Ronnie Ndayishimiye ku igenekerezo y'icenda mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2021 kw'ibarabara rya Bujumbura Gatumba. Kuva ubwo nawe nta gakuru kiwe. Ronnie Ndayishimiye ngaho gukurikiranwa n'ubundi ico gihe cose yagumye yidegemvya ari nako azezwe amabanga mu gisirikare. Turagumya dukurikirana ivy'iyi dosiye y'abana n'ipfungwa ry'uyu mutegetsi mu gasho murantunge mw'ibohero rikuru rya Rumonge. Tuze no kubabwira ibindi vyoba vyakurikiye inyuma y'ifatwa ryewe ndetse n'ingene operation yo kumufata yagenze. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoje ucikanwa nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nayo biriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no muza TV Imana iba hezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.